n'amatanguriro y'umuto cane amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka n'amatanguriro y'umuto cane amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka kandi imbere wanyereka siganirwa kubashika arakayangana kandi imbere wanyereka siganirwa kubashika arakayangana n'amatanguriro y'umuto cane amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka n'amatanguriro y'umuto cane amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka niuleko isize niuleko Nikaze nshuti mukunzi w'iganiro cyane kuri The Real TV Show nkunda dagwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho herere muri kano kanya rikora kurikirana nino sana mu ryacu ubona hano imbere yawe kuri The Real TV Show twarabemere ko tuzobazana ibiganiro bigiye bitandukanye ibiganiro bimeze neza cyane ibiganiro n'abatumire bameze neza cyane abanyempano bagiye batandukanye ndetse n'abakora ibigiye bitandukanye rero nkuko uri kurayibona imbere yanje ndi kumwe n'umwigeme mwiza yitwa Divine Light ndaguhikaze kuri The Real TV Show. Thank you so much. Umeze neza. Meze neza cyane. Akajwi ni buke nyene. Oh, meze neza cyane. Nobwitonze canke Nubwitonze. okay. Divine Light ni kaza aho waciye akazuba byari bimeze gute? Byari bimeze neza ba. Hari ubushuhe bwinshi mugabo. Ariko rashitse cyane ntangura kumva imituragara. Mugisha w'Imana, imvura y'imigisha. Amen. Yeah. Yes, Divine Light ni muri make. Divine Light. N'umwigeme. Aye. Umu artiste. Arimba indirimbo mpimbazamana, gospel, acuraranga guitar. Kandi akunda guitar cyane. Ndakijijwe. Yeah. Inyuma y'ivyo rakijijwe. Ko umuntu ashobora kubonye Divine Light ubwa mbere. Uretse yuko yitwa Divine Light. Ninde yavukiye he? Avuka kwande nande mu bana bangahagira kangahe? Nimba atari baga. Ngomba mvuge identite yanje kuri karanga muntu ya. Umuntu niyashaka kwandika biography bizomworohera cyane. Ba oya ivyo onye okay Divine Light avuka mu ntara ya Ngozi. Province Ngozi commune Busiga zone Rukeco. Mvuka ndumuhererezi mu bana batanu. Ndafise papa na mama. Bose baracahari. Yeah. Yarize yarahejeje ntiyize narize yego yize ikirimba atari banga bon muri secondaire nize informatique de maintenance. Yeah. Okay. Divine Light umuhamagaro kuririmba nkuko nabivuze ndabibwira bari kwadukurikirana ko ari The Real TV Show twagiriye kuno munsi nta bintu byo kubacisha hirya nino umuhamagaro kuririmba bawisanze mu ryari batari banga bon uretse ko nari narahamagaye kuva ntarabusora mu nda kwa mama ariko umunsi ntangura kumva ko nanje fise umuhamagaro kuririmba canke wo guhimbaza Imana. Oh yeah. Biciye no mu gucuraranga. Nta gihe kinini giheze ariko nakuze numva nkunda kuba muri chorale. Mu makorale ahantu hose nagiye ndaca. Kuvuza gitari baza ko ace nka 4 ntanguye kwiga gitari no gucuraranga gitari. Na nubu ndacakomeza. Okay. Ndayikunda cyane. Wabyisanzemwo. Yeah. Waranaguye kuririmba. Koko bavuga waranaguye kuririmba koko bavuga ngo n'ishugwe rirakenera imishwarara y'izuba of course rigakenera n'amazi kugira ngo ribandanye ritotahara. Inyuma yo kubyisangamwo nk'umuhamagaro wakujemo canke nk'ingabirano wavukanye hari cakozwe kugira ngo ingabirano Divine yavukanye ibandanye naguka. Bon, uretse ko naciye ndabikora, ndabikunda, ndabihereza umwanya wanje kandi ndabihana agaciro. Okay. Yeah. Yego. Vyonyene. Ego. Nta chorale, nta coach. Oya, muri chorale nabivuze ko ariho nagumye nca cyane ama eglise yose ahantu hose nagiye ndaca nabandi muri chorale. Yeah.
umuhamagaro wo kwinjira muri studio wavuze ko ata myaka myinshi haciye ufashe gitara kwinjira muri studio vyaje gute Gadive ninde yaguhaye motivation oya icambere nari numva biri muri jewe numva nyene igihe kimwe ntangura kuja muri studio kurimba indirimbo inyitirira irembo nteranje imbere na sino kugira ngo vyaje ukunye mu madetayi mbwa numvise ko hageze numva muri jewe nta mahoro ufise ivyo ntarabikora ntangura rero ncanja muri studio kandi biragoye gusiga ikintu kikwirukamo ikintu kikwirukanga ko vyo kuri aho ugisiga mugi ikintu kikwirukamwe biragoye hugisiga niho nene nanje nafashe ndatera intambwe yo kuja muri studio kandi nta mafaranga ico gihe nari mfise mugana nafise amafaranga ya avance yonyene mugi iyo ndirimbo narayisohoye na clip video yayo ndayirihira donc Imana irashigikira igikorwa yashize mu muntu wosiga ikikwirukako ariko ikikwirukamwo biragoye cyane kugira ugisiga nibi nakunda kugisiga utandukanye gute ikikwirukako n'ikikwirukamwo ikikwirukamwo nikijya kintu wumva muri wewe ikintu wumva kimatanye n'ubuzima bwawe ikintu wumva udashobora kuronka amahoro utagikoze ariko ikintu kikwirukako nivyo nyene vyose tuba tubona donc nk'umuntu ariko ararondera wewe kugira ngo akugirire ikintu kanaka biro bitokunda kumucika mugabo ikintu wumva muri wewe nta muntu yakigutumye ni ikintu wumvise kije muri wewe kandi wumva uri oblige kugikora Light yavuze ngo kugira nsohora indirimbo yiwanje nyitiriko yoba yarigeze kuja gukora itamwitiriko narifise abagenzi baririmba bien sûr narabaherekeza mu studio ngiye kuraba ukuntu babikora canke ngiye kubafasha kuririmba nka backing mugasi nani ico gihe sinumva ko igihe kimwe nzoja muri studio mugasi nenzi nigari kubera sinabwumve muri jewe bidudubiza ntera nje imbere n'indirimbo yawe ya mbere ku rubuga rwa YouTube Divine Light vyaje gute ntera nje imbere yari ifise ubutumwa bwawe ko umuntu ataragira amahirwe yo kuyumviriza uretse kwiza kuba iri muri description ndetse no muri commentaire iri pinned kugira ngo abantu bace baza kuyiraba wayanditse uri mu yiheta ntera nje imbere ni iryo jambo uryumvise ntera nje imbere urumva ko nyene ni ikintu watura kandi wizera ijambo ry'Imana rivuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi nimba rero mu bubasha bw'ururimi harimo urupfu canke hakabamo ubugingo kwatura ibintu vyiza turavyemerewe nta nico tubirihira ni ishura y'umuntu wari wese kwatura ivyo yumva mu mutima we kandi ivyo yizera urumva ko ico twizera tugacatura kiratubako rero ntera nje imbere umuntu wese akivuze canke nta muntu atifuza gutera imbere mu buzima bwiwe canke atifuza gutera aje imbere mu vyo ariko arakora vyose nanje niyo message nashaka gukominika umuntu wese atayumvirije imaze igihe kinini kuri YouTube no biracariko munyarukire kuri YouTube channel yanje wandike ntanje imbere by Divine Light mu buzima hari gutera imbere hari no gusubira inyuma mu ndirimbo narabiririmbye navuze ngo inzira isubira inyuma ntayihari donc uza gusanga ibibazo byose mu ndirimbo biriyo nukuri ndasabye umuntu atarayibona vraiment aje kuyiraba yumvize message irimwo navuze ngo nteranje imbere inzira isubira inyuma ntayirimo ndakishure ko numvise uvuze ngo haro gusubira inyuma inzira isubira inyuma naravuze ko atayihari kubwa ubuzima uretse kuba dufise amagara duhema tugatambuka ubuzima buhiye definition ubuzima sindi ko ndatahura neza haba mu buryo bw'umwuka donc vitubayemo uyihe definition kuko umuntu ahura na byinshi akora byinshi akorerwa byinshi mu ijambo rimwe definition ubuzima gute jewe iyo mvyutse ndashimana ko Imana yaduhaye undi musi kugira ngo tunezererwemo kandi umunsi ubayeho nugaruka ntwigera usubira kubaho ngo bijya ntakoze uno munsi donc ibijya ntakoze je ndashaka kubikora ujya munsi wararenganye ntugaruka igihe cyose twamatuzi ko umunsi turonse none kandi ntavyo vuga ngo urumva ngo reka ngo nibikire ikintu cyose ubwiriwe amahirwe yo kushikamwo uwo munsi gikore nk'utazoba harejo okay Imana iguhezagire cyane amen nawe warahezagiwe cyane warakoze ntera nje imbere itariki 12 ukwezi kwa gatandatu warashize ahabona indirimbo yawe igira kabiri wise new level uretse ko nagize amahirwe yo gutumirwa naho ntagize amahirwe yo gushika mu kibanza nyezina aho wakora lancement officiel y'indirimbo new level muri Holy Center isanzwe irongowe na Apotre Jean Paul ababonye amasanamu uri hagati ya Jean Paul Espoir n'umufasha wa Jean Paul kweriki hagati ya Jean Paul mu kubako kukuryo kubera iki kuri Holy Center kweriki gukora lancement officiel ya new level mu gihe ntera nje imbere utigeze ubikora mbega niwe muzo vy'ukuri mushasha wa Divine Light okay en fait
dutera tuja imbere nyene harya narindi kirya gihe haratandukanye naho peut-être tuba tugeze uno munsi harabayeho gutera tuja imbere mu buzima. New level igituma yabaye lancé kuri Holy Saint ni naho sanzwe sengera. Apotre niwe apotre wanje, donc niwe le visionnaire ushengero sanzwe sengeramo. Natewe iteka n'Imana nawe kandi aba umuntu ashigikira impano canke kandi apana zo mwishengero honyene abandi bose arabashigikira. Rero je nagiriwe ubuntu usanga ndi no mwishengero asanzwe arongoye, urumva ko kunshigikira vraiment ndabishimira Imana ko yaje kunshigikira, ariko kandi ni nawe le visionnaire canke ni nawe muvyeyi asanzwe areze ingabire yanje. Nigiki kintu yagukoreye ushobora gushingira intahe utazopfa wibagiye mu buzima bwawe? Peut-être naho yokora ibindi vyiza uvuga iki ni ikintu kimwe mu buzima yanyeretse ntari niteze cantangaje. Bon, nibaza ko jewe iyo ntaza guhura nawe canke iyo ntaza kuba ndi muri Holy Saint simba ndi ngaha ngeze uno munsi, kubera aho ngeze uno munsi biramatanye n'amajambo twigisha canke inyigisha duha canke impanuro yagiye araduha. Nibaza ko ubuzima bwanje vraiment kuba bumeze uko buri no munsi afise uruhara rukomeye cane. New level. Nakubajije lancement officiel. Kweri kinteranje imbere. Utabonye lancement. Mbega umuzi wa nteranje imbere. New level bitandukaniye vyatumye kora lancement officiel. Bon, biratandukanye cyane kubera ko indirimba nteranje imbere hariho ivyo hariho aho ntari bwagere. Bon, niyo mpamvu nyene natenje imbere. Navuze ko iyi new level aho uko nayikoze meze kiya gihe siko nayikoze meze uno munsi. Même ziranatandukanye. Uravye no ku ma image ntizisa vraiment. Ijya yanteranje imbere afise ubwiza bwayo, ariko kandi na niwe afise ubundi bwiza bwayo. Na lancement niyo mpamvu zitanasohotse mu buryo bumwe. Twateye tuje imbere peut-être nikurikira bizoba biri vyiyongereye cyane. utayizi canke uyumvise yifuza kuja kuyishigikira indirimbo ivuga iki oyandise uhagaze kuki nkuko nayivuze ni indirimbo New Level gisobanura ngo urugezo rushasha ni indirimbo ku muntu wari we wese mu buzima yifuza kuba mu rundi rugezo donc mu rundi rugezo rushasha rutandukanye n'ubwo yari ariko peut-être ko umuntu yari kadandaza amakara yifuza kudandaza muri alimentation cyangwa umuntu yagira kwikinga yifuza kugenda mu modoka ya rero kandi naranditse ngo naho amatanguriro yawe yoba mato cyane urumva si kesho yaho watanguriye ariko amaherezo yawe uzokwaguka kandi uzogasara ya nkamwe ubuzima canke imana yo guha amahitamwe ya kabiri kavuka gushasha nikiye kintu utifuze ko cogaruka mu buzima bwawe kitonashikira no gukwegereye wifuza yuko ubona misi yose aseka ni kwera peut-être bitokunda ko sa kuvuka mu mubiri kandi turi muri if urumva ibyo bintu twimagine ntago bari ibyo mugabo Imana ibitanze bishitse kabiri je mvuze ubugira kandi bijya bintu byo kugwara sinabyemera gukora goya manere gihe kirekire hagarika ishure biragenda nabi urambara amarori y'amarupe nko bituyagiye ariko urabona yuko ushingira intaha Imana yes gita urayivuza nta corde nimwe usimvye asante sana Imana iguhaye kandi amahigo ya kabiri
kavuka gushasha umuryango uvukamo Eh. kwa papa na mama ukaba umuhererezi kwa kubona abana batanu wohisemwo kubana nabo Bon. ubuhe buzima bumeze gute nohisemo kubana nabo abavyeyi ntibasubirizwa okay nubwo wonzanira iki niki mama wanje nurya nyene papa wanje nurya nyene ndi proud yo kuba Nabo. umwana wabo okay ya no kwifuza ko ubuzima ni igiki wakwifuza ko cyo hinduka cyo hindu muri bo muri kumwe mwibereyeho nuko nohitamo ko twamana kubera sinagiriwe amahirwe yo kugumana hafi yabo cane ngo tubane nohitamwo kugumana nabo nkabona mbanye na papa na mama mu nzu imwe imisi yose yeah. okay hagati ya Ngozi na Bujumbura ni hehe wumva uremurutse muri wewe uhimbawe uba ba Bujumbura ndakunda kubera afise klima Ikorohera. ingwa neza Okay. umubiri wanje uragubwa neza ndi Bujumbura kubera ubushuhe ego Ingozi harakanye nanje sinkunda kuba ahantu hakanye ego ni ikibazo cyo kugwara canke niko umeze normal bon umubiri wanje ugubwa neza cane ndi Bujumbura donc ndahantu hashushe ego Divine Light ahawe amahirwe yo gukora indirimbo Yeah. nomwe mu bigeme b'umuziki gospel woririmbana nande aririmba gospel woririmbana nande ataririmba gospel umukobwa umwe mu ruhande rwa gospel n'uruhande rwa secular bon muri gospel norimbana na Taya Smith wo muri Australia muri Hillsong muri secular sindabibona vraiment umuntu kubera avuga ati indirimbo yanje yoba viral ku buryo message notanga yoshikira abantu benshi hagakira benshi kuruta uko no kwiririmbana muri ku secular buryo n'umuntu atariyumviriza gospel ashobora kucaza kumviriza kubera abonye izina ry'uwo muntu ikibazo kirangoye kwishura kubera nubwo hari abo na aprecia sindibona naririmbanye nabo mwarimbanye gospel kuko nico navuze ego bon kubera sindari turi muri ya ifu kumushira ibintu byo kwibajina je okay zasaba kucanda miyumvira muri sekira nohe muririmbyi kazi y'umurundi kazi wumviriza ataririmba gospel atarimba gospel bihora bishika kumviriza indirimbo yewe bon je kenshi mfata umwanya kumviriza gospel mugabo atarimba gospel ntibibaze ko nta kundi ivyo bakora canke iki mugabo umuntu wese bivana n'ico yahisemo je umwanya ndawufata numviriza gospel vraiment biramaze gushika indirimbo atari ya gospel ukumvira garose mu mutwe ugasanga urayiririmba ego niyi himaze kugushika oya sishaka kubivuga mugabo birakunda kumushikira mocha aya nubu naje ndavuga ngo nk'izi ndirimbo nk'ubu no vyibagira nkazirimba ahandi hantu vyama bishikira kubera ahantu tuba turi nk'ubonye urashobora kuba wicaye ahantu ndirimba kaguma ivuzo kandi atari gospel kubera rero ubu usanzwe ufite n'umuziki muri wewe mu mutwe biroha cyane kwimenya gasanga ngo umuyisubiramo mugabo si ibintu rinda kwiyumvira okay mugabo sinozivugira havram eko hagati ya David na Apollinaire uhawe collabo imwe ucagura umwe wohitamwe gucagura nde kubera ko udafise amahirwe ya kabiri yo gusubira ku murongo bon ivyo bibazo gumbaza David kubera iki wowe ushaka iki kuri we oya but ibibazo ni byinshi hari igihe birabishika ukavuga ati jewe nanditse indirimbo ivuga uko notora naka kubera ko iyi message yanje umengo arayikazemo cane anashobora kunkosora ariko nshakiye notora naka biramaze gushikira cyangwa uramaze kumva andi artiste babivuga ariko Light yotora David bon nuko nyine nagumye usubira mu bibazo kandi ndi oblige kwishura video of course muri rap hagati ya Prince Mshindi na Big Zoe bose bari muri gospel babiri ariko ufise amahirwe y'umwe kubera ko utazosura ku murongo wohitamwo nyaruka Big Zoe kubera iki Big Zoe aho biraza koroha Big Zoe icambere nanje yaranshigikiye no muri clip video yanje arimo ndaze bamaze kwiraba umwana mubonyemwo iyo mpamvu irakwiye vraiment kugira ntore Big Zoe kubera ko utavuze ngo notora Mshindi kubera ko na video yo cayikora Kora umwinyanyizo w'ama video. Oya, je sivyo naravye. Kubera ndinze nja muri studio antuka ibikoresho cabibona kugira ngo na clip isohoke. Light. Uragiza amahirwe agira kabiri. Piano na battery
gitari ntibamwe wohitamwe kuvuza iki? Nohitamwe kuvuza piano. Kubera iki piano? Piano ntiri kure cane ya gitari. Kandi ni nayo bayicuranga bakoresheje amanote. Kwa rero ivyo namenyereye batterie vraiment yo biya kabiri mbwana hitamwe piano. Kandi piano iraryosha entreta. Okay. Piano ashobora kuyivuza yonyene muga batterie sinibaza ko atandi maraso mushobora kuyivuza. Tuvuye mu bibazo vyo kwimagine. Wifuza ko muronda gushigikira gute koko naho turirimbira umuremyi canke ubwiza bw'umuremyi canke inkuru nziza y'umuremyi turifuza yuko abantu babishigikira kugira ngo bidutere intege na cyane cyane bibashikira. Umurundi n'umurundi kaze karagukurikirana. Wifuza ko yo gushigikira gute? Icambere nuko woja kuri YouTube yanje ukakurikirana ibikorwa nkora hamukabisharinga no kubandi ukagerageza nawe kubishikana kuri iyo message nawe ukaba mwe mu batumishikira benshi bashoboka ugerageje kuraba YouTube yawe vyukuri kushigikirwa nabo kwegere muri Oli Center canke hariho barundi benshi bariko baraza kugira ngo bashigikire ibikorwa vyawe uravye muri message ku mbuga zawe ama message ro bon nukuri abantu ndonka canke background canke feedback ndonka abo mwishengero barahari ariko kandi nabandi benshi ataraho mwishengero banyandikira meme n'abatari mu gihugu c'u Burundi meme n'abatari mu gihugu c'u Burundi hari akamotera bariko gukurikirana bataramenya inzira ya Kristo nk'ubutumwa bwiza udacishije mu ndirimbo. Icambere utarakira Kristo ni kintu duhabwa ku buntu nta kiguzi bisaba aha kwisi ibintu byinshi umuntu agura canke atanga amafaranga muga kandi agakiza nico kintu tubona kubona kandi nico kintu c'agaciro gusoma ibindi bintu byose tworonka kuko bifise impera muri nosi no mu bundi buzima buzokurikira rero kwakira umwami Yesu nico numva harimo urgence sanze ndi mu evangeliste urumva ico kintu vraiment ndagikunda cyane ko umuntu wese yobaho yarakiriye Kristo kuko kuba ufise Kristo mu buzima bwawe niyo mahoro ya mbere maze kubona. Wakonvenka gute umuntu atumva akamaro ko kuba muri Kristo? Par exemple Alain ntiyemera Kristo nta yemera yuko nabaho n'ubuhe buryohe buri muri Kristo umuntu atosanga ahandi nayahe mahoro arimo atokura ahandi. Amahoro isi itanga amahoro Imana itanga isi niyo yatanga kandi umunezero Imana itanga isi niyo utanga. Imana ihemba neza gusumba uko isi ihemba. Umuntu atonezererwa kuba muri Kristo yonezerwa kuba yobanezerewe n'urupfu kubera ko kuba udafise Kristo numva atabuzima buhari. None utemera Kristo hari akantu nigeze kubona ngo ni mutemera ko Imana ihari ucuvuga umuntu yashize isukari mu micungo canke mu muhi kuko tuwamura umeze kuryahama tukawinja tukumvura sose ariko kandi kuba hari uhema kuba uri kuravuga ni kwera Imana ihari bwiza kuyizera. Kandi ni yasukari datera ibigwara ego dafise n'ingaruka mbi. Yes je nibaza yuko light no gushimira cyane ku mwanya wawe no gushimira ku kwigora ukazana gitari ariko kandi nkanagutera intege ku ntambwe nshasha. Nibaze yuko umurundi kaza hari hose canke umunyarwanda n'umunyarwanda kaza ariko aradukurikirana kuko twebwe ngo turi bene mugabo umwe ni navyo bihugu biyagura urimi bigahuza tankomanzi. Nibaze yuko uzogira amahirwe cyane yo kugira ngo abantu bamenye izina ryawe biciye muri Kristo Yesu wahisemwe gukurikira no gutangariza ubutumwa. Ni akaryo keza ko kukubwira merci nejo ninagukenera nkazokuronka wananyemereye yuko nzoza kwamama kugira ngo twiyagire byinshi. Ego karibu cyane. Abanyengoza aho bari yaba mu Burundi abari Bujumbura bari Ngozi n'abari hanze y'igihugu basigira ubutumwa. Ndabakunda cyane umuntu wese yafashe umwanya akakurikirana kino kiganiro ugenda kubwire ko uri umugisha kandi ubayo kugira ngo ubere umugisha abandi urushize gutera uje imbere urugeze rushasha mu vyukora byose gutera uje imbere no umugabane wawe kandi inzira isubira inyuma ntaye hari warahezagiwe. Amen. Ubwo no butumwa bw'abarundi bose ego ndabifurije amahoro umunezero abanyengozi kuko ndise ho kwishimira abanyengozi cyane cyane bandi mwigana primaire secondaire nabigisha kubera abigisha benshi naciye imbere vraiment wasanga duhoza ari ukuntu wasanga nama ndanasaba urusha nagwaye ugasanga banamenye kubera ico onye ariko naradiranje no mwishuri nta muntu ari kureka kumenya
Okay. eko mugaba pana Finally ndahuye n'umuntu yemera ko yaderanje nka je. na vraiment n'ukuri ash Okay. sinobesha na deranje mu ishure mugabo ko rubaru kugira ngo ndanaryoherwe kuko namufise umubabaro amagara yanje ntiyarameze neza. Okay. Ya rero abanyengozi canke abandi dukurikirana mumve ko ndabakunda kandi ndabanezerewe cyane. Ego. Asante. Asante.